Ni itangazo rikomeye cyane riturutse muri White House n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Trump ni icyemezo gikomeye cyane amaze gushimangira mu kanya gato gashize. Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, umaze igihe afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa Mageragere. Ni umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi ariko kandi ufite n'ishyaka ritemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda ryitwa Darifa Umurinzi. Hamwe n'andi makuru menshi cyane atandukanye mbazaniye kuri uyu mugoroba. Hari n'itangazo kandi riturutse mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ndaza kubabwira ko Israel kandi yahize kwivugana umuyobozi mushya wa Iran. Ikaze muri amakuru yacu ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu 2026 mu masaha yo kuri uyu mugoroba. Reka mabwire ko Israel yahize kwivugana umuyobozi mushya wa Iran. Igisirikare cya Israel cyitwa IDF cyatangaje ko cyiteguye kwica wasimbuye ubwo umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aherutse kwicwa n'iki gisirikare ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayatollah Ali Khamenei ndetse kandi n'abandi bayobozi bahoze bayobora Iran biciye mu bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bagabye kuri iki gihugu ku itariki 28 Gashyantare 2026. Nyuma y'icyumweru ibyo bitero bibayeho, kuri uwa mbere nibwo inama y'inararibonye muri Iran yatangaje ko uwitwa Mojtaba Khamenei yatoreye gusimbura se agirwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Mbere yuko icyo cyemezo kandi gitangazwa, ubuyobozi bw'igisirikare cya Israel bwatangaje ko uri buze gutorerwa kuyobora iki gihugu nawe azahita yicwa. Ati Israel izakomeza kandi guhiga umuntu wese uzagirwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran ndetse kandi n'uzagira uruhare mu kumuhitamo. Kuva tariki 28 Gashyantare 2026 ingabo za Amerika na Israel ziri mu ntambara na Iran. Buri ruhande ruvuga ko ruri kwangiza bikomeye cyane ibirindiro by'ubwo bihanganye. Iran iri kurasa muri Israel ndetse no ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite, Qatar, Bahrain, Kuwait, Syria ndetse n'igihugu cya Iraq. Mbere gato yuko tujya kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza ndetse n'itangazo riturutse muri White House, reka mabwire ko hari andi makuru akomeye cyane avuga yuko ibiciro by'ibikomoka kuri petroli byatumbagiye akagunguru kagera kuri ku madolari 119. Ibiciro by'ibikomoka kuri petroli byazamutse cyane kubera intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati, aho akagunguru kageze ku madolari y'Amerika 119. Niryo zamuka rikomeye cyane ribayeho kuva muri 2022. Intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel byagabye kuri Iran niyo ikomeje gutuma ibiciro by'ibikomoka kuri petroli bitumbagira cyane ko mu burasirazuba bwo hagati haturuka kandi ibikomoka kuri petroli bikenerwa hirya no hino ku isi muri rusange. Intambara yatangiye akagunguru kari kugura amadolari 77 ariko gakomeje gutumbagira aho kuri ubu kageze ku madolari 119.50. Bimwe mu bigo bitwara ibikomoka kuri petroli binyuze mu nzira ya Hormuz yo muri burasirazuba bwo hagati byatangaje ko byagaritse imirimo mu gihe kandi intambara ihanganishije Iran na Israel na Amerika ikomeje gukaza umurego. Hormuz iri hagati ya Iran na Oman, buri munsi inyuzwamo utugunguru turi hagati ya miliyoni 13 na miliyoni 21 z'ibikomoka kuri petroli, tungana 20% by'inyuzwa ahandi hose ku isi. Ibihugu byo muryango mpuzamahanga w'ubucuruzi bwa petroli OPEC birimo Iran, Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait na Iran ibyo bikoresha cyane inzira byohereza ibikomoka kuri petroli cyane muri Aziya. Kubera ibi bitero, ibigo byinshi cyane bicuruza ibikomoka kuri petroli byamaze kandi guhagarika kunyuza ibicuruzwa byabyo muri inzira, nk'uko kimwe muri byo cyabwiye Reuters mu makuru by'Abongereza. Ingaruka z'izamuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga rigira ingaruka ku bukungu bw'ibihugu. Ubusanzwe u Rwanda ruhindura ibiciro by'ibikomoka kuri petroli buri mezi abiri. Impamvu nuko kugira ngo bive aho birangurirwa mu bihugu by'Abarabu bigere i Kigali nibura bitwara ayo mezi abiri mu nzira. Bivuze ko uko ibiciro bihagaze ku isoko mpuzamahanga bigira ingaruka ku biciro byo mu Rwanda nyuma y'amezi agera kuri abiri. Ikiguzi cya lisansi mu Rwanda gishingira ku giciro kiri ku isoko mpuzamahanga mu mezi abiri ashize. Igiciro cy'ubwikorezi kandi bubigeza ku cyambu cya Dar es Salaam cyangwa se Mombasa mu gihugu cya Kenya, no kuva kuri ibyo byambu bigera i Kigali ivunjisha ry'amadolari n'umusoro wa TVA wamaze gushyirwaho nk'amakuru abishimangira. Mbere gato yuko tujya kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, reka mabwire ko mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo aravuga inkuru yuko umugore wa Tshisekedi yamusabiye amasengesho. Umugore wa Perezida Felix Tshisekedi uyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Denise Nyakero yasabye abanyekongo gusengera umugabo we kugira ngo azashobore gutsinda intambara nyinshi ari kurwana nazo. Mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore byabereye ku cyicaro cy'ishyaka UDPS mu mujyi wa Kinshasa,
kuwa munani Werurwe 2026 Nyakel Denise yavuze ko umugabo we ari kurwana intambara z'umubiri n'iz'umwuka. Nakelu Denise yagaragaje ko intambara kandi umugabo we ari kurwana zikomeye, bityo ko kugira ngo azitsinde bisaba gukora amasengesho y'imisi igera ku myinshi. Yagize ati ni ukuri dukomeze tumushyigikire, ati mu masengesho yacu kandi Imana ibibahere umugisha kubera ko nzi ko muzabikora. Repubulika Demokarasi ya Kongo yugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo birimo ibijyanye n'ubukungu, imibereho y'abaturage n'umutekano mu bice bitandukanye cyane cyane muri Burasirazuba bw'igihugu, mu gihe ihuriro rya AFC-M23 kandi rigenzura ibice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Perezida Felix Tshisekedi akomeje gukora ibishoboka kugira ngo leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ibyisubize yifashishije imbaraga za gisirikare n'iza diplomasi. AFC-M23 yarayiye ko idateze kandi kuva mu bice igenzura mu gibazo byatumye kandi ifata intwaro birimo ubugizi bwa nabi bikorerwa abavuga Kinyarwanda bitarakemuka, ahubwo ko nikomeza guterwa izirwanaho. Mbere gato yuko tujya kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, reka mbabwire ko hari amakuru akomeye cyane avuga yuko aturutse muri White House cyangwa se ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ati nta bandi dukeneye mu ntambara twamaze gutsinda, niko Trump yabwiye uwitwa Keir Starmer w'Ubwongereza, Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'Ubwongereza. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagirije umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer ko ariko arondera kwinjira mu ntambara twamaze gutsinda. Yongera ko amato y'Ubwongereza yikorera indege z'intambara adakenewe mu karere. Ubu n'ubutumwa kandi yacishije ku rubuga hwaniro rw'iwe Truth Social ari mu ndege irerura umukuru w'igihugu Air Force One igihe ariko aja muri Florida, aho yavuze ko Amerika kandi dakeneye amato abiri yikorera indege Ubwongereza bugomba kandi kurungika mu buseruko bwo hagati. Kuwa gatandatu bumwe muri ayo mato abiri yikorera indege HMS Prince of Wales bwategetswe kwitegura gufata urugendo minsi 5 aho buri i Portsmouth nkuko amasoko ava mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bwongereza bubivuga. Kuri abo bantu ko ubu bwato rero ngo bushobora kandi kurungikwa ku kiyaga ca Mediterane gufasha gukingira amatungo y'Ubwongereza ashobora guhura n'akaga muri intambara yo mu seruko bwo hagati. Muri ubwo butumwa bwa nijoro kwa gatandatu, Perezida Trump yaneguye umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer kubona atarungitse aya mato kuva mu ntango. Yagize ati Ubwongereza bwahoze ari inshuti magara yacu, kumbure inshuti ya mbere gusumba izindi inshuti zose, ubu niho rero bugaruye akenge ko kurungika amato abiri ikorera indege z'intambara mu buseruko bwo hagati. Ni vyiza, ariko mushikiranganje wa mbere Keir Starmer ntabwo tuyakeneye cyane rwose, gusa tuzokwama tuvyibuka, ntidukeneye kandi abantu binjira mu ntambara mu gihe twamaze gutsinda. Ni nyuma yuko Keir Starmer yankiye Trump gukoresha ibigo by'Ubwongereza mu gutera Iran. Mu nyuma Trump yavuze ko ataco yabafashije. Naco yadufashije, niko Trump yabwiye Kemakuru The Sun. Sinashobora kandi kwibaza ko ikintu nk'ico cobaye, ati sinibaza ko nshobora kandi kubona ikintu nk'ico ku Bwongereza. Keir Starmer ntaco arishura Trump ku majambo yiwe, ahubwo akaba yibanze ku kwishura umutegetsi wo mu mugambwe utavuga rumwe nawe witwa Kemi Badenoch. Mu butumwa yacishije mu kinyamakuru Sunday Mirror, Starmer yagirije uno mukuru umugambwe w'abakonservative ko ari mu mikino ya politike no kugerageza kandi gusuzugura Ubwongereza ku rwego mpuzamakungu. Kwa gatanu umupfasoni witwa Badenoch yaraneguye ingene leta yavyitwayemo, aho yabwiye BBC ati ntushobora kandi kwama urindiriye ko abantu bagutera. Anongera ko ati none ikindi ndege zacu ziriko kandi zirakora ni igiki atari ukuyegerera gusa hariya. Mu kumwishura Keir Starmer yanditse ati mu bihe nk'ibi igihugu gikeneye gufata nkama ibintu atari imikino ya politike. Hagati aho intambara zibandanya zibica bigacika, aho ibitero ari utavanako. Mu gatondo ko kuri uno wa Mungu, igisirikare ca Israel IDF catangaje ku rubuga rwa X ko catanguye urundi rukurikirane rw'ibitero muri Iran, mu gihe umugwa mukuru Tehran wavyutse usanga uruganda ruhingura igitoro ruriko kandi rurarumba kubera ibitero by'ijoro bya Israel. Israel kandi igabisha ko izoguma ihiga buhoro ngo ubutegetsi wese uzosubirira ya ndongozi y'ikirenga yagandagurwa ku munsi wa mbere w'intambara Ayatollah Ali Khamenei. Mu butumwa kuri X, konti ya IDF ikoresha ururimi rw'igifarsi yanditse iti ikoraniro ry'abahinga ba Iran ryari rimaze imyaka 40 atagacira vuba riraterana kandi mu gisagara ca Qom.
twashaka kubabwira ko ukuboko kwa Israel kuzobandanya kandi guhiga umuntu wari wese uzomusubirira hamwe n'umuntu uwo ari wese kandi urondera kugena umusubirizi. Turagwabishije abo bose bifuza kuja ati muri iyo nama yo kugena umusubirizi ko tazohigitanya ndetse no kubakubita aho turabagabishije. Israel kandi irabandanya ibitero vyayo ku mugwa mukuru wa Liban Beirut, agisirikare cayo kandi kivuga ko cateye ikigo c'umuhari Hezbollah mu karere ka Daniel i Beirut. Hagati aho nubwo umukuru w'igihugu ca Iran yasavye imbabazi ibihugu bibanye avuga ko bitazosubira guterwa kiretse ari ibitero bivuye ku butaka bwavyo, ibihugu bimwe na bimwe birabandanya guterwa arimo Kuwait na Bahrain. Abantu batatu barakomeretse igihe ibirombora by'igisasu ca misile byavugwa ku nyubako ya kaminuza iri ahitwa Muharake muri Bahrain nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati. Mu butumwa ku rubuga rwa X ubushikiranganje kandi bongeraho buti Iran iratera mu rudavagi ati mu bibanza vya civil aho nk'igitero ca drone cononye ikigo gishingura amazi. Muri Kuwait naho kandi igisirikare cayo gitangaza ko ingunguru z'ibitoro by'ikibuga c'indege ca Kuwait zatewe n'indege zitajamwo abadereva drone. Umuvugizi w'iki gisirikare avuga ko ingabo z'igihugu zahanganye n'umupfunda w'amadrone yavogereye ikirere cy'igihugu. Mu guturuturu kandi kuri uno mungu inyubako ya leta yabonetse kandi iriko irarurumba inyuma y'ibitero vya drone muri ico gihugu. Duhindire ingingo tuve kuri inkuru kandi tuje kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza mabwire ko amakuru avuga yuko urukiko kandi rukomeje gusuzuma no kuvuga ko ari maka kandi zabaye zikomeye cyane mu rubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza gusaba ko ingingo y'itegeko yatumye afungwa ikurwaho. Ni haba byari ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu 2026 urukiko rw'ikirenga rwatangiye kandi kuburanisha mu mizi urubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza agaragaza ko ingingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha inyuranye n'ibiteganywa na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga. Urubanza rwaranzwe n'impaka nyinshi cyane hagati ya Ingabire Victoire Umuhoza n'intumwa nkuru ya leta yatumijwe ngo itange ibitekerezo kuri iyo ngingo yarezwe. Iyo ngingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha niyo kandi yashingiyeho n'urukiko rukuru guhamagaza Madame Ingabire Victoire Umuhoza ndetse bumviramo gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Ingingo y'106 igaragaza ko iyo urukiko rusanze hari impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barabafatanya cyaha cyangwa se ari byitso by'ukurikiranywe y'icyaha bahamagaza kugira ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana ko iyo urukiko rumaze kandi kubaza abahamagawe mu rubanza rugasanga nta bimenyetso bituma kandi bakekwaho icyaha rufata icyemezo cyo gukomeza kwiburanisha batongeye kandi guhamagarwa. Iyo rusanze bisobanuro batanze bidahagije kandi urukiko rugasanga ari ibimenyetso bibashinja icyaha rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza uhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Ingabire Victoire Umuhoza yasobanuye ko kuba urukiko ruhamagaza umuntu nk'icyitso cyangwa se mufatanyacyaha byerekana ko wa muntu ataba agifatwa nk'umwere. Yasobanuye ko kuba umucamanza ashobora gutumiza umuntu agasesengura imvugo yamubwiye usanga yinjiye mu zindi nshingano z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha. Ati umucamanza yaguhamagaje nk'icyitso cyangwa se umufatanyacyaha ukisobanura atanyurwa n'ibisobanuro kandi wamuhaye akajya gusuzuma neza ibyo wamuhaye bivuze ko aho ari gukora igikorwa cy'ubugenzacyaha yategetse gukorwaho iperereza hanyuma kandi akaba ari nawe kandi azakagucira urubanza. Ese uwo muntu azaga ubutabera buboneye? Maître Brice Bikotwa uri mu bunganira Madame Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko icyo cyemezo cyica ihame ry'uko umuntu kandi ahabwa ubutabera buboneye kuko usanga umuntu yamaze gucirwa urubanza atarabisobanura neza. Muri rusange yasobanuye ko ingingo y'106 y'itegeko y'imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha mu Rwanda inyuranye n'itegeko nshinga rya Repubulika. Maître Gashema Fercier yasobanuye ko iyo ngingo iteza urujijo bityo ikwiye gukurwaho kuko abantu bose kandi bafatwa kimwe imbere y'amategeko bijyanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga. Uhagarariye leta muri urubanza Maître Kabibi Speciose yasobanuye ko iyo ngingo ishimangira ihame ry'ubutabera buboneye ku buryo abantu bose bagize uruhare mu bikorwa by'icyaha babihanirwa. Yibukije ko mu manza nshinjabyaha umucamanza aba ashobora kandi kwishakira ibimenyetso no mu gihe kandi abagombaga kandi kubimushyikiriza batabitanze ariko agategeka ubushinjacyaha gukora iperereza kuko ari rwo rwego rubifitiye mu nshingano. Yashimangiye ko kuba itegeko kandi rivuga ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza nta kibazo kirimo kuko bufite inshingano yo gushaka ibimenyetso bishinja cyangwa se bishinjura.
yavuze ko ubushinjacyaha kandi bugaragaje ibimenyetso bishinjura uwamagajwe n'urukiko atahanwa kandi bigaragara ko nta ruhare yagize mu ikorwa ry'icyaha muri rusange. Madame Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ikirego agaragaza ko ingingo y'106 yerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha itandukanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga mu ngingo zirimo iya 29 agace ka B 61 n'izindi asaba ko yakurwaho. Ingabire Victoire Umuhoza yasobanuye ko kuba urukiko rwarategetse ko akorwaho iperereza aribyo byatumye afungwa kandi ko byari inshingano z'ubushinjacyaha bityo ko habayeho kwivanga mu rukiko. Yavuze ko ihame ry'uko inzego z'ubutabera zigomba kwigenga ritaba kandi ryubahirijwe kuko umucamanza adakwiye kuba umugenzacyaha n'umushinjacyaha. Yasobanuye ko umucamanza afite ubwinyagamburiro bwo gushaka ibimenyetso bitatanzwe n'ubushinjacyaha bityo ko adakwiye gukoresha iyo ngingo y'106. Yabwiye urukiko rw'ikirenga ko bikwiye guca umuco wo kudahana ariko hadahonyorwa itegeko nshinga, agasaba ko ingingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha yavanwaho. Yanavuze ko itegeko nshinga risobanura ko inzego z'ubutabera zuzuzanya ariko ko gukoresha ijambo gutegeka biba bisobanuye ko nta kuzuzanya birimo ahubwo urwego rumwe rutegeka urundi kandi umushinjacyaha ataba gifite ubwinyagamburiro. Ati mu bushishozi bwanyu bwana mucamanza mwazategeka ko iyo ngingo y'106 ikurwaho. Abanyamategeko bamwunganira nabo bagaragaje ko iyo ngingo ivuyeho byatanga umurongo uhamye w'ubutabera kuko kugumaho kwayo bitanga icyuho aho urwego runaka rw'ubutegetsi rwaba rusumba urundi kandi zigomba kuzuzanya. Maître Gashema Fercier yasobanuye ko umucamanza kandi afite ububasha bwo gushaka ibimenyetso bitatanzwe n'ubushinjacyaha bityo ko atakwitwaza ko nta tegeko rihari mu gihe iyo ngingo yaba ivuyeho. Yasobanuye ko bidakwiye ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza kandi ari inzego ebyiri zikwiye kuba zigenga. Yerekanye ko itegeko riha kandi ububasha Minisitiri w'Ubutabera gutegeka umushinjacyaha mukuru gukora iperereza cyangwa se kurihagarika bityo ko iyo y'106 yambura ububasha Minisitiri w'Ubutabera. Maître Brice Bikotwa na Gatera Gashabana nabo bashimangiye ko iyo ngingo yakorwaho kuko bigaragara ko inyuranyije n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Leta yo igaragaza ko kuri buri rwego rwigenga ariko ko iyo ngingo yifashishwa mu gihe byagaragara ko urwego rutubahirije inshingano zarwo cyangwa se rwirengagije nkana kuzuzanya. Maître Kabibi Speciose yasobanuye kandi ko iyo ngingo iha uburenganzira umucamanza iyo hari ibimenyetso bifatika bituma hari umuntu ukekwaho icyaha. Ati umucamanza ntabwo yabibona ngo ahumirize ngo nuko bitazanywe n'ubushinjacyaha nubwo bitagaragaye muri cya gihe cy'iperereza urukiko ruhumirije ati ibyaba atari ubutabera bunoze. Yasobanuye ko kuba urukiko nk'igicumbi cy'ubutabera rwategeka umushinjacyaha gukora iperereza nta kibazo kirimo kandi ko atari ukwivanga mu nshingano ahubwo ari ukwibutsa mu gihe ubona ko hari bitarakozwe neza uko bikwiye. Yaribukije ko gukora iperereza bitavuze ikurikirana cyaha kuko ubushinjacyaha kandi utegetswe gushaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura. Vice Perezida w'urukiko rw'ikirenga yitwa Justice Hitiyaremye Alphonse yabajije uko byagenda iyo ngingo ikuweho mu gihe urukiko rwabona ko hari undi muntu utari mu barezwe ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kandi kuba icyitso cyangwa se umufatanyacyaha. Madame Ingabire Victoire Umuhoza n'abamwunganira bagaragaje ko ntacyo cyabaho ahubwo hari andi mategeko aha umucamanza ubasha kandi ko ariyo yakwifashishwa ariko hatabayeho kwica nkana itegeko nshinga. Nyuma y'impaka ndende Perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukanagazwa Domitille yapfundikiye iburanisha atangaza ko icyemezo cy'urukiko kizasomwa ku 27 Werurwe 2026 saa 4 za mu gitondo. Hanyuma rero reka amakuru yacu nyasoreze kuri ngo mbabwire ko Vladimir Putin perezida w'Urusiya yavuganye na perezida wa Iran mu gihe Trump asaba Iran kumanika amaboko atakirinze gusabwa. Ibiro vya perezida Vladimir Putin ku munsi wo kwa gatanu byavuze ko uno mukuru w'igihugu cy'Uburusiya yavuganye na perezida Masoud Pezeshkian wa Iran kuri telefone aho yamuhojeje kwicwa ry'indongozi y'ikirenga Iran bategetsi ba leta yiwe hamwe n'abasivili mu gihugu cyose mu bitero vya Amerika na Israel bibandanya. Kremlin ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya ivuga ko Putin yashimangiye aho Uburusiya buhagaze kw'intambara itegerezwa kandi buhagarara vuba bwango kandi ko ategerezwa kuronderwa inzira y'ibiganiro. Perezida Masoud Pezeshkian yashimiye Uburusiya ingene bufashe mu mugongo igihugu ciwe yongera mubwira ingene ibintu byafashe mu gihugu nk'uko biri mu itangazo kandi ko Iran n'Uburusiya vyemeranije kubandanya binahana amakuru.
ejo nyene kuwa gatanu umuvugizi wa Kremlin yitwa Dmitry Peskov yavuze ko Uburusiya bubandanya buvugana n'ubutegetsi bwa Iran ariko akaba kandi atashatse kumenyesha nimba ibihugu bibiri bikibandanya kandi bikorana mu vya gisirikare. Abajijwe kubivugwa ko Uburusiya bwoba buriko kandi bufasha Iran, mushikiranganje wa Amerika ajejwe kwivuna abansi Peter Gates yabwiye imbonesha kure ya CBC ko na BBC muri Amerika mu kiganiro ca 60 Minutes ko Trump azi neza ubuvugana n'undi. Mu gihe amasoko atatu harimo umutegetsi wo hejuru cyane muri intambara yabwiye CBC ko Uburusiya bwa amakuru igendereza Iran kubijanye n'ahari ibigo by'ibirindiro by'igisirikare ca Amerika. Abategetsi bavuga ko makuru Iran ihabwa n'Uburusiya arimo ibibanza birimo amato n'indege by'intambara vya Amerika mu buseruko bw'ogati. Abajijwe vya makuru umuvugizi wa Maison Blanche cyangwa se White House ibiro by'umukuru w'igihugu ca Amerika Caroline Leavitt yahishuye ko atana kimwe biriko kandi birahindura. Kuva kera Uburusiya ni inshuti ya Iran. Tehran ubutegetsi bwa Iran yarahaye Moscow ubutegetsi bw'Uburusiya ibihumbi vya za ndege zitajamwo abadereva drone zo mu bwoko bwa Shahed zikoreshwa n'ingabo z'Uburusiya muri no myaka 4 iheze. Perezida Putin agomoreye ingabo kuri Ukraine mu ntambara gushika ubu ibandanya. Muri ico gihe cose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabandangije kandi zifashishije Ukraine ibirwanisho ariko cyane cyane amakuru igendereza ashobora neza cyane Ukraine gukora ibitero ku ngabo z'Uburusiya. Hagati aho Perezida Donald Trump yasavye Iran kumanika amaboko atakirinze gusabwa mu gihe kandi bisirikare vya Amerika na Israel atagahenge biraha Iran mu bitero vyavyo. Trump avuga ko Amerika n'inshuti zayo bizokora ku buryo Iran ikomera kandi ikamera neza kandi ikinunura cyane mu by'ubutunzi ndetse mu rugero itari bwigere kandi shika ko inyuma yuko izoba kandi hisemwo ubuyobozi bwizewe. Mu gihe iyi ntambara kandi igomba yinjire mu ndwi igira kabiri nibera tumoka neza uzova arongora Iran inyuma yicwa n'indongozi yayo ikirenga Ayatollah Ali Khamenei haraciye harindwi hafi indwi canke se ibizosabwa na Amerika kugira ngo ihagarike ibitero vyayo kuri Tehran vyatumye Iran nayo ikora ibitero byo kwihora ku bihugu vy'akarere. Gusa uno munsi nibwo umuyobozi w'ikirenga wa Iran musha yabonetse akaba ari umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei nawe witwa Mojtaba Khamenei. Mwijambo giwe ku wa gatanu Caroline Leavitt yavuze ko ubutegetsi bwiteze ko ibitero vya gisirikare bizomara hagati y'indwi 4 gushika kuri 6. Ku rubuga rwahaniro rwiwe Truth Social Trump yanditse ati n'amasezerano azohaba na Iran atari ukumanika amaboko atakirinze gusabwa. Inyuma yaho hamaze gushirwaho abategetsi bakomeye kandi bizewe twebwe hamwe n'inshuti mwe n'abandi dukorana ati bishwamirenetse tuzokora tutiziganya ati kugira ngo dushahure Iran ikomere imere neza kandi yinunusure cyane mu by'utunzi ku rwego itari bwigere kandi shika ko Iran izogira kazoza keza gusubira kugira Iran igihangange no kuvuga make Iran great again. Aya majambo ya Trump yerekana ko ivyiganiro nta ntumbero yo kurangiza intambara ataco bimubwiye ahubwo atakama yateye ko guhindura ubutegetsi nk'uko amakuru abandanya abivuga.